bamwe twose rimwe dusangiye akabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanyi turabarundi twese turi bamwe. Radio PSFM midwi y'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse mwese bivanye naho muherereye bivanye naho muri ko muratwumviriza muri iyi ni radio isamiranira kuri website akaburungu Radio PSFM akaburungu kome kandi mugashobora kuyumva amasaha 28 kuri 28 tubashimire mwebwe mwese mudukurikirana muri mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitandukanye abatumviza bari ku mugabane wa Buraya wa Aziya wa Amerika eka n'ahandi tutibagiye abakuru ko bashoboye kugira ngo batwumvirize bakoresheje internet haba ku rubuga rwa YouTube wanditse ijambo Radio PSFM midwi y'ugwaruka uko musanzwe mubimenyereye rero murazi neza yuko Afrika ingorane hirya no hino aho abanyafrika bafite ingorane zitandukanye yaba mu bijanye no gutera imbere ubutunzi kwivuza eka n'ibindi mu kiganiro rero cuno munsi nzi kwandi kumwe n'abatumire b'inararibonye eka n'abatumire baza kuganira kuri suje canke kuri teme mpava ndabashikiriza mu kanya jewe ngira ndabashikirize kino kiganiro nitwa John Philibert Karangwa nkaba ndiko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma mu kanya nakira abatumire ndababwira nico tuganira bakavambahanga ngo baze baduciye imigwe bace. Ego nari mpejeje kubibabwira muri kino kiganiro tuza kuganira kubijanye n'agateka k'abanyororo mu gukingira amagara yabo no kwivuza. Ibi bibaye mu gihe mu Burundi hari umuganga azwi nka Sahabu Christophe amagara amukitse nyuma yo kubuzwa uburenganzira bwo kwivuza mbere akanaremba. Ni mu gihe kandi abanyororo basanzwe bagwarira mu mabohero atandukanye y'igihugu c'u Burundi mugabo ntibahabwa ubwo burenganzira bwo kwivuza eka si mu Burundi gusa ibi inya biribonekeza no mu bihugu byinshi bya Afrika aho munyororo agwara abamufunze mbere bakabona ko akwiye no gupfa ko arico gihano kimukwiye. Muri kino kiganiro rero ndi kumwe n'umushinga mateka Fabiano Banchiryanino atwara ishirahamwe ryitwa Umutabazi. Fabiano Banchiryanino nimba unyumva reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro Leta Zunze Ubumwe za Afrika twifuza. Urakoze cyane John Philibert Karangwa. Ndaramukije abo tuge dusangira ikiganiro, ndaramukije n'abazokumviriza ikiganiro tugire tuganire uno munsi. Bikaba bibabaje cyane ko tuge tuganira bijanye n'ingene abanyororo bafatwa kandi tuzi ko mu Burundi bafashwe ukutariko binyuranye n'amategeko. Murakoze. Ego ni Fabiano Banchiryanino ndabibutse ko nawe yaciye mu ibohero igihe gitoyi mugabo akavuga ko yize ngira muraza kubyumva muri kino kiganiro akenshi akunda kubigarukako. Muri kino kiganiro kandi ndi kumwe na muganga Olivier, uyu ni umwe mu barundi bahagurutse kugira ngo bashire ivyiyumviro vya Afrika ku murongo na cane mu bijanye no guhemerereza abanyafrika kuja hamwe mu mugambi yise Leta Zunze Ubumwe za Afrika twifuza. Olivier reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Igome urakoze kusura kuntumira no kongera koko ndi muri iki kiganiro kuko mu byo nkora mu byo ndiko ndanonosora harimwo amagara yo mu mutwe ku bantu bakurikiranwa no gutungane. Aho rero hariho benshi baba bari mu mabohero hakaba hariho n'abandi bivuza bari hanze mugabo bose bagakurikiranwa no gutungane kuko kubyaha bakoze. Ibyaha rero ugasanga rimwe na rimwe biva ku magara yo mu mutwe atabakwiye. Yego ndaramukije ndaramukije n'uwundi tuza kuganira ndaramukije n'abatwumviriza mayigira amahoro. Ego reka ndagushimire reka nongere mikaze umushinga ntaje Romero Kuki uyu unye haranira agateka kazina muntu mwishirahamwe ryitwa YSDDH akaba nawe yaraciye mu ibohero umwanya atari muto. Romero Kuki ani wabo twumva reka nawe tuguhe ikaze muri kino kiganiro. Muriwe neza John Philibert Karangwa kandi mwakoze
ndaramukije abatumire Olivier Ndayishimiye kandi Jean Philippe Karanganda kugira yuko atamaze umwanya muto na gato burya umwaka ni muremure cyane upfunze naho oba umunsi umwe gusa utidegenza uwo mwanya ni muremure cyane rero ndahaye mwiriwe cyane n'izindi nzirakarengane aho ziri hanyuma ndasohoje cyane ndaramukije kandi ndasohoje cyane Dr Christophe Sahabo ahari yihangane ndazi agahohotero ariko nizera yuko akarenganyo ariko aragirirwa bongere banamurekure kuko apfunzwe atacazira nagira ngo kandi mpereze mwiriwe Sandra Muhoza ahari mwibohero rikuru rya Mpimba nawe nyene akarenganya ariko karazwi kandi azoteba arenganurwe asubirana umwidegemvye naje bari mfunze bandenganije bashirako imyaka 32 ariko nicabuje yuko hace igihe ukuri kukaja ahabona kwigaragaza maze nkasubirana umwidegemvyo murakoze ego nawe mukanya kombure ndaza kugaruka ko reka mpere kwa muganga Olivier akenshi iyo bavuze amagara yo mu mutwe hari abavyitiranya n'ibisazi hari abavyitiranya n'abagendana ingwara zo mu mutwe mbega amagara yo mu mutwe nico kimwe n'ababa bafise ingwara yo mu mutwe ariko ndavuga nti waraciye mwibohero waciye mwibohero igihe je navuze umwanya muto mugabo Germain kuko yavuze ati burya umwanya muto y'umuntu ababonye bitari bike abaciye mu ngorane zidasanzwe we mu byo wabonye mwibohero ibijanye no kwivuza ibijanye n'amagara yo mu mutwe wabibonye gute urakoze cyane kandi nkengurukiye cyane Jeremy Rukuki yagukebuye ati burya umunyororo ntuba umwanya muto n'umunsi umuragoye ariko rero nk'uko bivuze mparuye kubagenzanje jewe naragiriwe amahigwe nuvuga ko nafunzwe umwanya muto ko baye umwaka umwe kandi nkagirwa amahigwe nkanarekugwa ku gihe mbere nkaronka na bonus y'amasaha 12 ubundi rero ivyo nabonye mu munyororo na kamaramazi nanabyanditse ko itareke 23 z'ukwezi kwa gatanu 2021 mvuye kuburana ndandika neza ibintu byose nabonye mu munyororo naho byamviriyemo ibindi bihano birengeje haje mu munyororo nt'ubyumwe gusa muzi hari ibihano by'indani bita mu ikosorero byagenewe kurenganya abantu ahanini kuko usanga ayo makosoro yajamwe abantu bazira ubusa ivyerekera amagara y'abanyororo arahohoterwa cyane birenze nagira nkumenyeshe yuko ubwa mbere hoho abanyororo nka benshi baja mu munyororo ari bazima bakomeye kiretse Christie Butoyi niwe mu Kamenge niwe wenyene yinjiye umunyororo tuzi asanga kwaye mu mutwe abandi bose baragwara bakaremba bagasinzikara n'ingwara zisanzwe n'umugabo kabafatiramwo bakagwara ingwara zo mu mutwe bakagwara ruhumyi kubera gufatwa nabi mu minyororo bamaze kugwara rero bararenganywa birengeje niyo uwujejwe kubategura ari umukozi wo mwibohero araba abagwaye akatatushira kuri programa ngo baje kwivuza umuyobozi arashobora gufuta abo yateguye ko atwara akabangira kandi yiwe yabonye ko bagwaye bafite n'impapuro zibarungika jeje byaranshikiye akarenga kane akamfuta kankura ku rutonde umuyobozi w'ibohero ico gihe yitwa Ivahagumye Ile-de-France umwanya muto twamaranye na wene nta mwaka yahamaze ko byakora ntibyari bishemeye yavuye bamushimira ku mabi yakoze barahamukura reka naho yasubiye ntiyamaze kabiri mu gutwara igisagara cya Bujumbura
rero abanyororo barahohoterwa birenze ku buryo atagushatsa kwanka atakubona mu maso arakubuza kwivuza. Ariko kandi nobamenyesha ko amategeko atomoye neza yerekana ibintu byose umunyororo arekuriwe, burya atari ukwidegembya. Nta kindi kintu na kimwe umunyororo abujijwe kuronka mu buzima bw'umuntu. Amateka aratomora neza akavuga yuko avuzwa aba ahantu h'isuku nk'umuntu, yambara impuzu isa n'iy'abantu, mbere banavuga ko itangwa n'ibohero, bayita ngo costume imwe mu mwaka. Nukuvuga ko umunyororo wese aba ari umuntu yuzuye, kiretse ko aba atidegembya gusa. Ivyo rero vy'ingwara zo mu mutwe bazandurira mu mabohero, baba uruhumyi bagwandurira mu mabohero, n'ubundi bumuga butandukanye bwinshi, mbere bukazovana nuko baba barafashwe mwitohoza muri za documentation, muri za PCR n'ahandi, aho babanza gusinzikazwa ubuzima bagakubitwa. No kuvuga yuko amategeko ahari ni meza cyane, aratomoye, amategeko y'igihugu, amategeko mpuzamakungu, amategeko yegamiye Nelson Mandela, yose arerekana neza ingene abanyororo bafatwa. Akamaramaza kama kariko karaba n'abanyororo tumaze imisi twumva bapfira mu minyororo, kandi bagomba kuja kwivuza mu gihe, bikarenga mbere n'umunyororo agira mari minyororo kandi yanafunzwe yarenganijwe. Akamaramaza karaye kabaye mu iboro rya Bubanza, aho witwa Nzigamasabo Joseph yarashigaje amezi atarenga 3 ngo amara umunyororo yaciriwe aho turuwa karenganye, kuko ngo nuko yo yaragiye mu myiyerekano y'amahoro nk'uko byavuzwe na baribonekeza Jean Baptiste yatwara CNDH muri raporo yo muri amashinga amateka, aho yemeje ko imyiyerekano yari imyiyerekano y'amahoro, imyiyerekano pacifique. Yarabisurinye arabishimangira muri raporo yiwe yose, naho byamuvirimo ko mu mwaka wakurikiye batamusubijemwo, yararyumye ko imbere y'inamashinga amateka aremanga yuko 2015 imyiyerekano yabaye yari imyiyerekano y'amahoro. Uyu muntu rero Nzigamasabo Joseph urumva ko yarashigaje amezi 3, nibara kuba adashobora kuri ngo agende kwivuza ku gihe. Itegeko iramenyesha yuko umunyororo ategerezwa kuronka umwanya wo kugeraronka uruhusha iminsi yiwe ya nyuma yo gufungwa kugira ngo abaramenyerana nabi wabo. Ego reka ndagushima ko mbure mu kanya turasubira. Olivier Ndayishimiye, usanzwe uri umuganga akurikiranira hafi bijanye n'amagara yo mu mutwe, na cane n'abakurikiranwa n'ubutunga canke bari mu mabohero. Mbega wosigura bariko baratwumviriza amagara yo mu mutwe haraho ahurira n'indwara zo mu mutwe? Umuntu ashobora kuzikura ahafungiwe yaragiye ari muzima, umuntu ashobora gufungwa afise amagara yo mu mutwe, canke arashobora guhabwa uburenganzira bwo kuvugwa? Mbega hoho ufise ico kibazo ashobora gufungwa? Amagara yo mu mutwe aratandukanye n'indwara zo mu mutwe, niko nobivuga. Indwara zo mu mutwe, kamere ku ndwara zo mu mutwe kugira abatwumviriza basobanukirwe. Indwara zo mu mutwe ni indwara zimugaza umuntu, hamwe abo babana, abo bakorana, ababanyi babona nyine ko hari kitagenda. Niko nobivuga amajambo make. Agakora ibitaroranye, akavuga ibitaroranye, ugasanga arafise by'ukuri ubumuga butuma adakora nk'ibyo abandi bakora, no kuvuga kuba ku rugo, kubyara, kurera abana, kuronka akazi, agateza imbere abaye n'igihugu ciwe, ibintu bindi. Usanga ibyo rero bimugora kuko ntaba afise ibikwiye mu mutwe kugira ibyo byose ashobora kubitunganya neza. Notanga uburorero bw'indwara z'ibisazi wabivuze. Iwacu biratugora mu Kirundi, nta mazina
nyakuri ahari yerekana izo ndwara avuga neza izo ndwara kuko iwacu hariho indwara zimwe zimwe usanga tutagiye turamenya ngo mu mashuri batigisha ugasanga rero biratugora gutora amazina. Hariho indwara bita schizophrenia nibaza ko ariyo nkuru hose ku isi yose, niyo ndwara ikomeye igoye wari wese abona ko umuntu afite icyo avuze. Hakaba n'izindi bita les troubles affectifs bipolaires niko nozita, ni indwara zaduka zikamara iminsi hanyuma umuntu agatora agahengwe agasura akaba muzima hanyuma bigenda bigaruka gutyo, ugasanga umuntu aragira depression haca igihe iyo depression igahera hakaza ibindi bituma ahubwo akora ibitandukanye cyane na depression, akiruka akanywa ibiyayuramutwe byinshi agafata imigambi myinshi itari buheze, ukabona nyine n'umuntu ari mu kirere n'itiro ntarigira ku mpamvu nta n'ukuntu akurimwo n'ibindi nk'ibyo. Hariho n'izindi rero indwara zo mu mutwe n'ibindi izo zimwe zikenera imiti zigakenera kwamubona akurikirana n'umuganga, rimwe na rimwe abantu bakaja mu bitaro bakavayo. Icyo twita amagara yo mu mutwe nayo ni muri rusange, ni ukuvuga ukoroherwa mu mutwe, ukoroherwa aho umuntu abaye, imibereho yiwe, uko yakuze, ibyamushikiye n'ibindi nk'ibyo, uko afite umuryango cyangwa atawufise. Yego hagiye ubona umuntu ashobora asa akanyamuneza, ubuzima bumuryoheye, iyo ni indisi y'amagara yo mu mutwe. Ziratandukanye rero n'izo ndwara zindi. Umuntu arashobora kuba adafite amagara yo mu mutwe ameze neza kuko yijiriwe, afite ibibazo, hari abawe bapfuye, abuze akazi, ibintu n'ibindi nk'ibyo. Iyo ntiyitwa indwara yo mu mutwe mbwa yitwa ko amagara yiwe mu mutwe atameze neza. Rero nizeye yuko nashoboye gusigura. Nayo kuvyerekeye abafungwa cyangwa abakurikirana n'ubutungane, jewe reka mvuge mu Burundi ntacyo narakoze igihe kitari gito mu Burundi, narakoze imyaka 5 imbere yo kuja kwiga indwara zo mu mutwe. Ibyo nzi cyane naho mbanze imisi, naho maze imyaka ni mu gihugu cy'Ubusuwisi. Abantu barafatwa barakurikiranwa ku byaha hanyuma bakajya imbere y'ubutungane. Ingene bigenda, inyamiramabi zirabafata zikabafunga umwanya muto, hanyuma zikabashira imbere y'umushikiriza abanza nk'uko novita procureur, agaheza akaraba ko uwo muntu by'ukuri akwiye guhagarikwa iby'imfata kibanza cyangwa atabikwiriye. Muri ico gihe babonye by'ukuri ko ari umuntu asanganye amagara make, azwi ko yamba mu bitaro, bafata imiti, hari n'aho yaca bibabarira cyangwa bakumva imvugo yiwe n'inyifato yiwe idatomoye, baraheza bakabona ko umuntu adafite neza, baraheza rero bakitondera imbere kumushyira mu bitaro cyangwa mu bitaro nako si mu bitaro ni mu bibohero. Babonye bishoboka ko bamushyira mu bibohero, mugabo hariho abapsikiatre b'iryo bohero, nawe nyine nta kibazo baramushyirayo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri umupsikiatre akamubona akamusuzuma, amagaheza wenyine akavuga ko bikwiye ko abandanya cyangwa atabandanya mu bibohero. Naye handi uko ndabibona aho ngeze amaso, abava hanze bafite ibibazo ni bake. Bashitse rero naho hari bake bashitse mu bibohero, amagara yabo aratituka cyane kuko ni ikigeragezo. Ibohero ni ikigeragezo. Je naramaze imyaka 5 ndahakora, ubu uzinyikorera mu bibohero nkorera hanze, mugabo abo nkurikiranwa bakurikiranwa n'ubutungane nafite ibibazo byo mu mutwe. Ndazi neza ico kibazo ko ari kibazo gikomeye. Uva hanze afise imiti nawe yabafise gahengwe, yarasanganye ingwara yo mu mutwe ashite mu bibohero, biragorana gose. Ni umuntu tubakurikirana cyane, rimwe na rimwe bakaje no mu bitaro kuko baca baja muri crise. Mugabo rero nabinjira bakomeye nkuko umushinga amateka yabivuze, amagara yabo arasubira inyuma gose kuko ni ikigeragezo gikomeye. No tanga uburorero bubiri. Akarorero ka mbere n'abinjira mu bibohero bakomeye, mugabo basanganywe cyo bita fragilité, basanganywe inguvu nke mu mutwe. Burya abantu twese ntidufite inguvu zingana. Abantu bose bari hanze bakora bizwa ko bakomeye, mugabo muri bo hariho igitigiri cy'abantu usanga bahubahuba niko no bivuga, bafite amagara make. Ikigeragezo cyo cyose gituma amagara yabo ashobora gusubira inyuma agasinzikana. Aho rero n'abantu usanga bashyize mu mabohero nabo nyene bidateba uzibona batanguye kugira ingorane. Abaza nabo bakomeye, mu kwita bakomeye, hari abaje mu bibohero ntagire ingorane bagira,
mugabo naho bikavana n'amakondisho barimo ingene bafashwe kuko vraiment umuntu nawe yabakomeye gute iyo afashwe nabi no muri bihugu biteye imbere no bwita ko ari bya mbere mu butunzi bifata neza abantu umwe kuri babiri mu bitaro mu mabohero uko nabibonye umwe kuri babiri abafise ingorane yo mu mutwe abayinjiranye abatayinjiranye umwe kuri babiri mu mabohero y'Iburaya arakurikirana n'abapsychiatre reka rero mbe ndageza ngira ngo nashoboye guca ku mayange ego none ivyo ko bisa nkaho bigaragara mu bihugu bitari bike vya Afrika hari aho bihuriye no kuba byo leta z'ubumwe za Afrika zizingama ivyo birabuza iterambere rya leta z'ubumwe za Afrika rwose cyane kuko burya je mvuga nti ihararo cy'igihugu urugero igihugu kigezeko ubibonera ugiye mu ibohero ivyo hanze burya birahenda ntubona neza ingene igihugu cifashe ingene igihugu gitunganijwe ingene abantu basonera agateka kazina muntu uri hanze rimwe na rimwe ntavyibona uko ivyo hanze n'ivyo hanze nyene abantu baragaragaza kwihisha bakishira ko agashambara hanyuma kandi inzego ugasanga rimwe na rimwe ziragaragaza kunyegeza ibitagenda neza mugabo ushitse mu ibohero abantu bugaranwa aho ibintu binyegeje iyo ubibona kandi siwacu gusa muri Afrika no ngaha mu bihugu bya Buraya ushitse mu ibohero hari igihe ubona ko bariko barakunyegeza ibintu by'ukuri natwe ubona tuba twitwa ko turi abanyafrika mugabo dukora muri ibi bihugu ubona ko atacu byo dutwara maso yabo rimwe na rimwe baratunyegeza ibintu kuko urabibona neza yuko hari ivyo batubaka kwerekana ingene abantu bafatwa rero ngarutse rero muri Afrika amagara y'umunyororo burya niyo magara y'utari umunyororo niyo magara y'umunyagihugu ko rero hajya ntitwihende rwose abanyororo mbe baba bavuye baba baje bava mu gihugu hagati baba baje bava muri community baba baje bava mu banyagihugu baje bafite amagara atameze neza byerekana yuko no muri community amagara atifashe neza basubiye inyuma batwaye ingwara byerekana ko ari ikibazo abatwara ibihugu batekereza kwitwararira kuko izo ngwara baca bazisubiza mu banyagihugu bazijana mu miryango iwabo ari ingwara zandukira niyo bita maladie somatique bazijanye muri community bazijanye mu makartier bazijanye mu makomini yo bari baje bava urumva rero udafashe neza abanyororo ntufashe neza igihugu mu yandi majambo make kuko n'abasitwaye n'abanyagihugu nk'abandi bazusubira muri community niko vyitwa niko amategeko abisaba bari ngaho gusa kugira bakosorwe mugabo nico kimwe n'abanyagihugu bari bo bose urumva rero amagara y'abari inyuma bizugura ko amagara y'abanyagihugu bose asubira inyuma hanyuma ibihugu rero bigaca bigumana za ngorane nyene kuko ega sabantu bashirwa ku ruhande n'abanyagihugu nyene niho twihendera kenshi yo umuntu atabitondeye ngo abafate neza anaprofite ko bari mu iryo bohero atora ingwara bari basanganye muri community batabara bavugwa batari bananze azitore azivure hanyuma bahe n'impanuro nyene bo kwishingira izindi mbere yuko basohoka iryo bohero iyo utagize politike y'amagara y'abantu ashingiye kuri ico uba uri kurasamara kuko wari umwanya mwiza wogira ushobore kwegera abantu bavugisha byoroshe kuko baba bari ngaho nabo baba baje babugaranye burya barakumviriza kurushaho uburyo kubarondera bari ku kazi bari mu mashuri bari mu mirima ego sinzi ko mwishuye ikibazo cawe ego murakoze mu kanya nawe ndaza kukugarukako Jean Rukuki waramaze igihe kinini mu ibohero mbere wari waranaciriwe imyaka irenga 30 yo kuguma mu ibohero ufata igihe wamazemwo wabonye ibyo bibazo bijanye n'ingwara zo mu mutwe amagara yo mu mutwe canke abandura abenshi baza bazanye izo ngwara canke abenshi bazikura mu ibohero waciye muri iryo bohero wabonye bimeze gute murakoze cyane kuri ico kibazo Jofite ico nashoboye kubona nuko nivyo benshi baza bacungwa bahagarikwa bakomeye ariko bageze mu ibohero kubera uburyo baba bafashwemwo buba ari uburyo bubi cyane kandi
iyo bari mu mabohero barahohoterwa cane, baraheza bakarenganywa kandi mu vyerekeye imanza zabo. Ivyo rero birazana umwiheburo kuri abo bapfungwa, bikanatuma bishobora kugira ingaruka mbi mu magara yabo yo mu mutwe. Ni naho haho rero haheza hakabaho abaheza bakagira ivyo bibazo vy'indwara zo mu mutwe. Nayo ubundi abahagarikwa bafite indwara zo mu mutwe si benshi, nk'uko nanuzeye bakijya nyine yabishikirije. Hariho uwuzwi cane yamuvuze butoyi, ariko n'abandi si we wenyene, hariho n'abandi bihora bishika mugabo si ku rugero runini, nibaza ko ari ku rugero ruto. Benshi rero bahura n'ibibazo bari mu ibohero kubera akarenganyo bagirirwa mu vyerekeye ubutungane, kubera uko bafashwe mu ibohero, guhohoterwa mu ibohero. Hanyuma hariho n'ibindi, kumbure bamwe baba basize n'imiryango yabo, baba bari ari bo abo nokwita dufate des chefs de ménage, baraheza ugasanga baragize ico no vuga ngira une préoccupation ku vyerekeye ubuzima bw'imiryango yabo. Rero bakibaza ati mbega abana ubu bazobaho gute, hanyuma bazokwiga gute, bafungura gute. Ugasanga akumbure niwe yarafise icamariye cane umuryango mu vyerekeye ivy'ubuzi, mu kuronderera umuryango. Rero amaze guhagarikwa, urumva yuko umuryango uheza ugasubira inyuma. Abana bashobora guhera mu mashure, abana bashobora kubura ivyo bafungura, barashobora kubura aho baryama, barashobora no ngira ngo n'utwo baba bari batunze ugasanga turabahereyeko, ubuzima bwabo burahungabanye cane. Rero ivyo n'ibindi biheza bikaza guhungabanya amagara y'umupfungwa, hanyuma agaheza akagira ivyo bibazo nk'uko mwariko murumva abandi bariko barabishikiriza. Ego none akenshi bimwe n'abo bantu iyo baguye mu mabohero, iyo bariko barabuzwa uburenganzira bwo kuvuzwa, ngira warabonye nk'ibiheruka kuba kuri muganga Sahabo Christophe mu Burundi, akenshi mwene ivyo bikunda kuja ku gatwe. kandi mbega abantu barashobora gukurikirwa n'ubutungane kubera ko batubahirije ubwo burenganzira. Banshije nino yatubwiye ko umunyororo uwo ari wese aba asanzwe afise uretse ubwo kwidegemvya bwonyene. Reka nta gukurikirwa, nta ngaruka mbi bagirira ngo nuko babujije uyu n'uyundi umupfungwa kuja kwivuza, ahubwo wanashaka umengo baranabishimirwa. Erega Jo Philbert Karangwa, burya ibohero ryarahindutse riba nk'ikintu c'igikoresho co guhohotera aba n'abandi, ryaratakaje akaranga karyo. Aho kare yitwa yuko ari ikibanza c'ikosorero kugira ngo uyu cangwa n'uwundi ashobora kuba yarakoze icaha cangwa ikindi ashobore kwikosora, ashobore gukubita agatsiba ntembera, amenye yuko ivyo yakoze ari amakosa, hanyuma maze ntaze yongere. Suko bikiri. Ibohero barungikayo inzirakarengane, ubu niko bimeze. Ibohero barapfungirayo abantu batabwirizwa gupfungwa. Ibohero niryo gushirayo ubu n'ubundi kugira ngo ahohoterwe, kumbure hari igihe baba badashima ibikorwa vyiwe. Noneho turi kumwe na Fabiano Banshija nino, urazi ico yaramariye igihugu, urazi ivyo yagiye arashikiriza, kandi kuko yaserukira abanyagihugu mu nama nshingamateka, yashikiriza ibitagenda neza, yarakebura, yarashikirije byinshi bitari bike vyoza no gufasha igihugu. Mugabo nicabujije ahubwo yuko imuhindukirira akabizira, maze bakamujana mu ibohero. Sinzi rero yuko
ico gihugu cacu uriko arakora ibintu vyiza ari we wo guheza ngo bahindukirize bajane mu ibohero, ivyo birateye isoni cyane. Rero sibanje nino wenyene, uramaze igihe kitari gito ubona abaharanira agateka kazira muntu, abamenyesha makuru bahagarikwa bagapfungwa mu karenganyo. Jewe urabizi yuko na jewe nahagaritswe nkapfungwa mu karenganyo, byaragaragaye cyane. Rero ubu raba Christophe Sahabu iyari n'ivyamushikiye ubuheruka mu ntuzeye mu bitaro bya Rwakarede, aho bamukuyemwo amaserumu ari muri etat très critique, hanyuma bakamusubiza mu ibohero ryo mu Ruyigi, ibohero asanzwe anapfungiwemwo bidakurikije n'amategeko, kuko amategeko avuga umupfungwa apfungirwa mu gihe afise ibyo akurikiranwako, apfungirwa mu ibohero ryegereye umuryango wiwe, ryegereye iyo ahanuka, yegereye n'igisata c'ubutungane kijejwe gukurikirana dosiye yiwe. Ariko gukuramwo amaserumu umuntu aremvye nka Christophe Sahabu, hanyuma bagaca bamupakira imodoka bakamujana ku birometero bishika 150, umuntu ari ndembe. Uribaza uti mbega abo bantu by'ukuri ahubwo zava twibaza yuko nabo nyene amagara yo mu mutwe yabo ariko arahungabana, badakwije neza, kuko ivyo bintu biragoye gutahura yuko umuntu muzima yobikora. Mbega kubikorera Christophe Sahabu uko babikoze niko bobikorera ababo? Niko bohitamwe yuko nabo nyene byobashikira? Nibaza yuko atariko vyogenda. Mugabo aho nogaruka sahandi agira nkubwire yuko abo bakora ivyo ari abadirektere b'amabohero cyangwa abandi bategetsi bagafata abafungwa babwirizwa kuba babwirizwa kuvurwa bakabasubiza mu mabohero, ntibakurikiranwa na gato, ahubwo ngira ngo no gushimirwa barashimirwa. Najewe byaranshikiye aho nigeze kugira accident mu ibohero, baranjana mu bitaro, ariko nticabujije yuko bankurayo bakansubiza mu ibohero hataragera, kandi umuganga atanatanze n'uruhusha. Umva uko vyifashe, ateye isoni, barakwiye kwikebuka, barakwiye kwikubita agashi. Ego urakoze. Nico nagira mbaze muganga Olivier, asanzwe ubu akora mu gisata kijanye no kuraba abakurikiranwa amagara y'abakurikiranwa n'ubutungane canke abari mu mabohero. Mbega muganga, naho ukurikirana ababa bari mu mabohero canke abakurikiranwa n'ubutungane, abo bo babafunga akenshi amagara yabo abari mazima, mbega iyo musanze amagara yabo atari mazima mubigenza gute? Sinibaza ivyo Rukuki agiye kuvuga vy'i Burundi ko bisa n'ivyino. Mugabo twese turi ku isi burya akari mu mpene kandi no mu ntama, sinzi bakunda guca umugani gutyo. Abafata abantu bakabashira mu mabohero canke bakabakurikirana bari mu mabohero, abari abafonctionnaires b'igihugu, byitwa ko ari des agents publics, des agents de l'État. Abo nabo kugira baronka akazi birafise amategeko bikurikizwa, barabazi ko bafite amagara akwiye, uko burya kugira barecrute abakozi bararaba bafite ico bita attestation d'aptitude physique mentale, niko nabivuga. Hanyuma imyaka bamara bakora byitwa ko amagara yabo abo bakorana nabo bakoresha bakurikirana, ku buryo abakozi rero ba leta bakora mu mabohero, abatwara amabohero n'ibindi bitwa ko ari abantu bafite amagara akwiye uko baba bakorera igihugu. Mu Burundi
ico nibaza gitandukanye n'ino cyane cyane mu Burundi uvuga ko Burundi sino gushira mu bihugu byose bya Afrika kuko hari ibihugu bya Afrika kandi bifise stability maze gutera intambwe bifise aho byishikanye ata muntu yaduka ngo aze gukora ibyo adafitiye ngira ngo impamyabushobozi n'uburambe nk'uko twabibonye mu Burundi urumva n'igihugu cyavuye mu ngwano kandi nibaza ko byinshi cyaraho byapfiriye hanyuma nibaza ko hagiye haraba kwinjiza abantu mu nzego zitandukanye mu bisata bitandukanye cyane cyane by'uburongozi ngira ngo hatariho professionalism batayishize imbere ngo barabe neza icyo umuntu amaze n'icazi nibaza ko araho bihera kandi si mu gisata gusa cy'amabohero n'ibindi nibaza ko ari mu bisata byinshi iyo ni ingorane rero de generale niko ndavyibaza naye handi mu bihugu biteye imbere umuntu afashe nabo umuntu numvise ko mu Burundi turazi ko nyine bafatwa bakubagurwa bononekarizwa amagara icyo bita torture ino hariho inzego zibijeje kubicungera kubikurikirana bagira ama inspection de surprise mu mabohero bakinjira bakabaza abantu bakaraba ko atabikomere bafise ko ataho babakubise inkoni n'ibindi abaganga baranabyatesti yagiye kwivuza barabitora bakabyandika ku rupapuro ko uyu muntu yagiriwe nabi n'ibindi natwe turi abapsychiatre imyaka iheze nawe nkorera mu maprizo twabibona tukabyandika muri dossier ko umugwayi yavuze ibi n'ibi tukabyandika byose hanyuma abari hababikurikirana nibaza rero ko atari ku rugero rumwe nubwo nino abantu bakubagurwa birashika kuko icyo bita bavure policière n'ibindi birabaho mugabo ni ibintu bagira binyegeje cyane bagerageza kuzimanganya si ibintu bagirira ku mugaragaro ngo benyaguriza abantu babatsindeho oya abari ibintu kwinyegeza nibaza rero ko atari cyo kimwe no hiyo nibaza ko bidasa naye handi iwacu uhora amagara yo mu mutwe y'abarundi muri rusangi turareka abafungwa muri rusange n'abari mu kazi n'abari muhira niyo usanga ashemeye cyane hanyuma rero abo bapolisi bose bari mu barongora amabohero bagakurikirana abanyororo nabo bari muri abo hari naho usanga bobo bafise amagara ari nyuma kuko niba bari abantu baciye mu byago bikomeye niba bari abantu baciye mu miharigwana niba bari abantu bahuye n'ibintu bitari bike usanga amagara yabo yagiye aratituka ku rugero ruteye ubwoba mugabo hakabura ubibona hakabura ubakurikirana hakabura ubasaba kwivuza nibaza ko iwacu amagara yo mu mutwe n'igisata kiri inyuma gose nta baganga bakwiye dufise boba benshi ku rugero bashika mu ntara zose mu makomine yose banongere bafashe turetse ibyo kuvura gusa izo ngwara bafashe no kuzikinga cyo bita prevention ntabo dufise nibaza rero ko ari cyo gituma ngira ngo ibi byo kwinjiza abantu bavuye mu miharigwana byaje byunyura niko nobivuga mugabo na mbere kurenganya abantu utabageza ubuzima bwabo gutyo atagituma byari bisanzwe bihari mu ntwaro zagiye zirakurikirana mugabo ubu urumva byafashe urundi rugero sinzi ko nishyuye ikibazo cyawe ego urakoze reka nsubire kwa Germain Rukuki mu gihe honorable Banshijya nino ataraboneka Germain Rukuki wowe ukabona rero kugira ngo basi ukubahiriza agateka k'umunyororo hama ntibikuraho ko aba yacumuye cyangwa aba yakoze ikosa kandi ashobora guhanwa n'amategeko mugabo kugira ngo uburenganzira bwiwe bwubahirizwe nk'umunyororo ubona ari icokorwa mu maguru masha icokorwa nta kindi umuntu yohava asaba cyane yosaba yuko amategeko arahari kandi by'ukuri uri kuraraba uretse utunenge duto twoshobora kuba twaba turimo ubundi amategeko uko ari ameze neza icyo umuntu yosaba kuba ukubahiriza amategeko nta kindi umuntu yobasaba hanyuma ubugenduzi bujejwe gukurikirana ingene amabohero ameze uko abanyororo bafashwe bugaheza bugakora igikorwa cyabwo bukaraba yuko abanyororo
bariko barafatwa nk'uko amategeko abitegekanya, hanyuma basanze uyu n'uwundi yahohotewe, yarenganijwe, yafashwe ukutariko, bagaheza bagakurikirana uwo yatumye ubuzima bw'umunyororo canke bw'abanyororo buhungabana mu vyerekeye uburenganzira bwiwe, ari ubwo kwivuza cyangwa n'ibindi. Muganga, kino kiganiro ni ikiganiro gikangurira abanyafurika kuja hamwe canke guhimiririza amareta kuja hamwe muco no kwita leta zunze ubumwe za Afrika. Mugabo mufatiye ku vyo mwage murashikiriza urabona ko intambamyi zihari mu bijanye no gushira Afrika hamwe harimwo n'ubuzima bugenda burasinzikazo canke kwica amategeko y'abafungwa canke abari mu ibohero canke abakurikiranwa n'ubutungane. Uno munsi turiko tuvuga ku bicancane twibanda ku Burundi. Ibi bibazo ntabwo vyoba bigaragara no mu yandi no mu bindi bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika. Naryo watubwiye ko aho ukorera usanzwe uhura n'abantu bava mu bihugu bitandukanye, ubona arico kimwe canke mu Burundi hoho harimo birengeje urugero? Aho ngeze amaso mu Burundi narahabaye, narahakuriye, kandi ndafise y'inshuti n'ubu amakuru yaho ndayakurikirana. Mu bihugu vya Afrika bimwe bimwe narabigendeye, hariho ni n'abakolege bamwe bamwe dukorana bava mu bihugu bindi vya Afrika. Nibaza yuko muri rusangi ibihugu vya Afrika, nibaza jepfo ya Sahara bikifise ibibazo vyisangije. Mugabo rero mu Burundi nibaza ko eka no mu bindi bihugu bike bwenge ngo vyaciye mu ntambara, nibaza ko haba ari ibibazo ibihugu bene ivyo bivuye mu ntambara vyisangije. Sinovuga ko ibihugu vya Afrika byose bize mu Burundi, mugabo kandi sinovuga ko ibihugu bindi vya Afrika tangurane bifise muri urwo rwego. Nivyo ikivugo ca leta zunze ubumwe twifuza za Afrika kikira nitworeka kuvuga n'ibibazo by'abafungwa n'ingene mu mabohero bigenda. Mugabo nibaza ko ari detaye niko no bivuga iki cy'amabohero. Mugabo cyane cyane reka mbere ko akabazo ka muganga Sahabo n'umuntu dusangiye umwuga n'umuganga nzi, yaranize nino muri igihugu cy'Ubusuwisi imbere yo gutaha. Ni ibintu biteye isoni gose. Jewe cyane cyane numvise ibyamushikiye akugwamwo amaserumu, ariye twibaza tuti bingira ngo no gukuza inkuru no gusakuza ngira ngo ntivyabaye. Mugabo bugi inkuru ibanze kuvugwa n'abantu benshi bariyo. Byo biteye ubwoba, byo biteye isoni. Ivyo bintu byaba bishoboka kuba ku muntu yitwa ko nawe ubuzima bwiwe yabuhebeye kubungabunga amagara y'abantu, akaba umuganga, akaba ari cyo amaze imyaka akora, akaba ari nacyo camukuye iyo yarari ayibaza ko aje kugira ico yokoze mu Burundi. Hanyuma ibintu nk'ivyo akaba byo bimushikira. None nk'ubu ubona abandi bari inyuma, ubona twogira two kwiyumvira guturukira Burundi gute? Numva dusha cobaje bitu cyatubaza ntaho tugiye. Mu bisanzwe umuntu nk'uyo bazi ko avura abandi ariko kazi ari umwuga yihebeye, mu bisanzwe bopfa n'isoni n'ivyo bamukorera kugira ngo bamukorere ibindi byose abo kuri ico cyo kwivuza bokimurekera, kuko nawe ubuzima yabuhebeye kuvura abandi. N'ibyaba yenagira bamukuyemo amaserumu ari mu nyororo afungiwe. Sinarinzi ko bamukuyemo amaserumu ari mu bitaro by'ukuri bya leta, nk'ibitaro nka Rwakarete ari ibitaro ngira ngo n'ibitaro ari bya mbere ngari bya kabiri, atuka mu bitaro publique bya leta nibaza ko biri mu bya mbere. Byitwa rero ko byatse ko bifite abaganga. Rwakarete bizo ko bifite abaganga professionnel n'abayirongoye, ari abantu bashyizweho na leta. Ibintu nk'ivyo ntivyoshika, kuko umuntu w'umupolisi aza agakuramwo serumu umuntu, abaganga batabishize kuri uruhusha, batatanze uruhusha kuko asohoka, hanyuma bikagenda gutyo. Je nibaza ko igihugu kitaba kikiri igihugu mu bisanzwe, atabateka bakurikizwa.
no kuvura aho ariko baravura nibaza yuko ari ibintu nyene atari professionnel na gatowe ni ibintu nyene sinzi n'umuntu yita ni ibintu rero ku bwanje kugira mpeze biteye isoni cyane turetse ko ari umuganga yateza kuvugwa naye n'umunyagihugu wari wese yateza kuvugwa kubahirizwa ku magara yiwe iyo bishikiye umuntu nk'uyo urumva ego turiko turasa n'abasozera kino kiganiro twariko turavuga tuti mbega none ibibazo byose bibera mu mabohero hokorwa iki kugira ngo bihagarare gutyo uburenganzira bw'umunyororo mu bijanye no kwivuza bwubahirizwa erega Geoffrey biragoye kuvuga icokorwa kubera none ko amategeko ariho hakaba hari abo yubahiriza mugabo ukamengo bose bavyumva kumwe ni ngorane cy'ukuri nibi byose ubona bigoye mu gihugu niko umuntu yovyita yavuze neza muganga ati ko biri kose abantu bakora mu mabohero nabo nyine amagara yabo si mazima bashobora kuba bagwaye mu mutwe nukuri jewe novyemeza kubera uravye uko bafata abantu si ubunyamaswa busanzwe baba bafise n'akagwara karimwo kuko urumva ko bakora ibintu birengeye ukuyumvira kw'abantu umuntu ari kwisi agenda ntiyokora ibintu abantu mu mabohero benshi bakora cyane aba responsable aho rero ikitogutangaza iteko riravuga neza yuko umuntu yakoreye umunyororo mu kumuhohotera muco ari cyo cyose kwaba kutamuvuza cyangwa kumugirira irindi hohoterwa ashobora gukurikiranwa mu by'akazi no mu by'ubutungane ucomba ko byose abashobora kumushira mu byo by'akazi n'abamutwara n'abamukurira mugabo bose barasaba bakurira mu kazi ariko nta kimwe bakora kandi byose barabimenya urabyumva muri ico gihe mu gihe donc abo hejuru abatwara babyumva kimwe n'ababakoresha umva komengo ni nk'intuze baronse ko baronse rindi rije mu kinyegero ritari rizwi n'amategeko nta muntu yokora ibintu biriko birakorerwa abanyororo tubona ari umuntu muzima abo bantu batwara amabohero n'inyamaswa zeruye ataco zisigaje no kumenyesha ko twamaze kumenya ko umuyoboro kuri rya Mpimba hari abantu 78 kiretse butoyi wa 78 abandi 77 bose bagwariye mu ibohero aho ntituvuze abagwaye uruhumye ntituvuze abandi bafite izindi ndwara zindi igituntu n'ibindi zidakira kubera gufatwa nabi ivyo rero nta na hamwe birekuwe gukorwa gutyo ega kwisi nzima atari mu Burundi nibaza nta handi abantu baba bafatwa nk'uko bafatwa mu mabohero kandi baravuga neza yuko ugomba kumenya uko igihugu cifashe mugataka kazi na muntu winjira mu ibohero nico gituma Mandela yasavye ati ntegereza kwera ninjiye mu yoro rya Mpimba yazi Bujumbura igipimo cerekana igihugu cifashe gutaka kazi na muntu uja mu ibohero nukuvuga rero yuko abantu batwara amabohero bari bakwiye inyigisho n'ipimwa ry'amagara yabo turebe tubite inyamaswa tuzi ko ari bazima ndavye muganga yavuze buriho birababaje ko byose bimeze uko kandi amategeko harameze neza bo bikora barabo babikingira ko jewe naranditse ikete ndi mu munyororo baca banshira mu cyo bita mikosorero umuyobozi mukuru w'amabohero nahaye kopi araza nsanga yo ndiko ndakukumba nashobora kuva hasi baramurika rambona acaragenda naramuhaye kopi ntaco yigeze akora nuno munsi ashobora kuba ari wakihari ngo nta kirahinduka ku banyororo mu byo navuze byose byumvikana neza yuko hariho ngira izindi nyigisho baronka kuko cyangwa urabona nofatira n'ibindi byose biri mu gihugu n'ibintu bimeze mu gihugu no mu yohoro niko bimeze nta gitangaje na kimwe kirimwe amategeko yaraho nyanzwe mu amasaha yose umwanya wose abantu baracucumanye ko mu munyororo ikintu murengera kandi harafunzwe batari gupfungwa ubundi mu bisanzwe
umunyoro apfumwe icyazi yakoze nafatwa nabi gute ntacaba abazi ko yakosheje mugabo benshi abo wumva baca bagwara mu mutwe nababa barenganijwe bakabona karenganye bajari kabajanye mu munyororo bakabona ivyo bashikiye muri nyana ariko barafatwa hanyuma bakagira ivyumviro birengeye akavamwo amagara yiwe agasinzikara kuko abona ko ari mu karenganyo byanse ko yihangana nayo wakoze icyaha bazi ko ari umunyakibi ntadonoka ntacaba nicyo kimwe nabagiwe n'ababa mu minyoro b'abasuma biba ntabayitembera bamerewe neza nta na kimwe bayibonamo mugabo umuntu arenganijwe niwe mu nyuma aca amererwa nabi kubera izo mvo zo kugwara kubera aba yihebuye ingorane rero ingorane kubera abo bantu bayifata gutyo kandi amateko yaratomoye ego muganga Olivier dusa n'abariko barasozera kino kiganiro urumva ko abari mu ibohero basubira bagahabwa ibindi bihano ngira bumvise ko aba baciye mu mabohero babivuga bati bakadushira ahantu bita mu ikosorero kandi n'ubundi tuzira ubusa twaranapfunzwe bwavyo tuzira ubusa mbega ayo magara yo mu mutwe akenshi ahungabana ku bari mu mabohero gusa canke haraba no guhungabana kw'imiryango yabo bumvise uko bariko barafatwa bari mu mabohero ibyo n'ibisanzwe rwose ko ababa basigaye hanze bo mu muryango bibagora nyene uwo mwitwarariko uwafunzwe agira ku basigaye hanze ni nawo abasigaye hanze bagira ku wabo afunzwe kuko burya abantu bari hanze ingene biyumvira ibohero biyumvira ko ari ikintu giteye ubwoba kandi koko nije mu Burundi na cyane cyane iyo badashoboye kumusuhuza kuja kumuraba bamubone uko bavyifuza urumva rero byo n'ibisanzwe rwose ko abasigaye hanze bashobora kugira ibibazo bikomeye haba ku ngene babaho haba kwiyumvira uwabo ingene ariko arahohoterwa na cyane cyane iyo bazi ko yarenganijwe by'ukuri urumva agira umubabaro kurusha uwo vyerekeye ari mu munyororo handi nawe ugasanga ntibazi ingene imanza zizogenda ugasanga barabarenganije imanza ntiziciwe canke ziciwe zigacibwa ugwagondagonde n'ibindi nk'ivyo ni ibintu bituma abantu bihebura ugasanga tube turareka amagara yabo usanga atari ico bashobora kumarira igihugu igihugu igufatiye nawe umuntu wawe ikamufata uko ikamurenganya ikagira iki ntushobora kubikunda ngo wikorere nishaka nk'uko umuntu yiyumvamo igihugu yobikora ego mugabo unkundiye je nagira ngaruke kuri ikibazo c'amagara amagara y'abanyororo muri rusangi ego mu mabohero ni ikibazo muzaje gufatwa mu ntoke turetse abanyepolitike abatwara nyamiramabi abatwara amaprison abatwara ubutungane uko nibo barungikayo bagifunzwe ivy'ifata kibanza bataraciga urubanza barungikwayo n'abashingwamanza abashikiriza amanza ba procureur hanyuma bamaze guciga imanza barungikwayo n'ubutungane uko nibwo buheza bugakurikiza hariho ibisata by'ubutungane biba bijeje gukurikiza ingene imanza zaciwe ibihano byatowe hari abajeje kubishira mu ngiro bari mu butungane abo rero nibo barungika abantu mu mabohero babita les autorités de placement nibo babashirayo bati uyu yaciriwe ibi tushize muri iri bohero bagaca bakorana rero n'abajeje ibyo bohero kugira bamukurikirane barabe ikiringo yaciriwe ko giheza barabe ibyo kugwanya ifata kibanza barabe ko amakondisha akwiye n'ibindi nk'ivyo bagenda bamugururira buke bugurura barimo mutezurira niko no bivuga yarafungiwe ahugaye bagenda bamufunga ahuguruye ashobora gukora hanze imirimo y'imwe akazara mu nyuma ari mu gusohoka agaheza agatangura no gusohoka ngo akabonana nabi wabo akaronka icyo bita amakonje n'ibindi nk'ivyo kugira yimenyereze kuzosohoka hari nabo bigisha imyuga mugabo mu Burundi sinzi ko birashikaho kugira umuntu bamutegura ingene azosubira mu kibano aho rero icyo nshatse kuvuga abo bose batwara ibyo bisata mu bisanzwe so bateza kuraba amagara y'abantu ubwa mbere amagara y'abanyororo arabwa n'abajeje kuyabungabunga indani mu ibohero ubwa mbere abo nabo hari igihe usanga igihugu ari cyo kiba prison utwara prison ari babashiraho
akabarukurita akabahemba. Aho rero uca wumva neza yuko baca bakorera mu kwaha kwiwe icyo ategetse, n'ataba ari umuganga n'ataba ari umuvuzi, icyo ategetse abo bantu bajejwe amagara y'abantu mu ibohero baragikurikiza. Ugasanga rero nino dayo birashika, ugasanga birabagora kuba independent, bisabagora kwigenga by'ukuri iyo bazi ko ari we utwara ibohero ari we yabarukrise kandi ari we bahemba. Byo napfuma na gato iyo usanze abavura mu ibohero ari abantu b'abaganga b'abaforoma baje bava hanze bakukira utundi izindi direction abandi babatwara. Dufate ndabwo nk'akarorero nko mu ntara na karorero hanze mu ntara ya Gitega, ibohero ry'Igitega mu bisanzwe abavurayo bategerezwa gukurikiranwa n'umuganga jeje ntara yose. Rumva uwo muganga mu bisanzwe yategerezwa kwitwararika y'abantu bose ku karere atwa n'amabohe ariko iyo rero atayatunganije neza, naho usanga amagara yo mu mabohero atazwi n'abatwara amagara y'abantu muri iyo ntara yose. Ugasanga rero n'ibintu bikorwa mu kanywa babo, ugasanga abavura indani mu ibohero ntibatwagwa n'abatwara amagara y'abantu hanze, ibitaro babajanamwo bashano bita gute, nta gubakurikirana neza by'ukuri ngo babavura mu bitaro byo hanze bahanahana amakuru n'abakorera mu ibohero hagati. Donc icyo nashatse kuvuga nuko abajijwe amagara y'abanyororo n'ubwa mbere n'abakora mu ibohero indani, abaforoma, abaganga batahari canke ubasubirira n'utwara ibohero n'uwitegeka, nibateza kubazwa ikintu cyose cyopfa mu magara yaho ayitwa ko afite mu ibohero iwe. Mu nyuma uduze hejuru urashika kuba bafunze, no kuvuga ubutungane bwabashize mu ibohero kugira bamara iyo myaka baciriwe, naho nyene barabibazwa kuko nibo baba babashitse niyo l'autorité de place bashira mu bunyororo ikabarungika, yategeza kumenya ingene biriko biragenda mu bisanzwe. Ndayero niyo umuntu aremvye yogira bamushire mu bitaro, abo bamurungitse mu ibohero baza kubimenya bagatanga uruhushya ko asohoka n'ibindi nk'ivyo mu bitaro avurirwamo ivyo ari byo n'ibindi nk'ivyo. Hanyuma abatwara amagara y'abantu mu karere kose bateza kubimenya kuko nabihereye ko tugitanga ikiganiro, ingorane zose zibera mu nyororo z'amagara zirasohoka hanze. Umushingamateka yavuze yuko hari ibituntu n'ivyo birahari, hariho n'ingwara zandukira zindi za sida, za hepatite virale, abantu bashobora kwandukiza nayo, na cyane cyane abarangura amabanga y'abubatse mpuzabitsina nako batikingiye, hari abitera amadroge mu mabohero n'ibindi nk'ivyo. Abantu barandura gose ingwara zandukira mu mabohero. Iyo rero ujejwe amagara y'abantu mu karere atabizi atabironderako, atabibazwa, atabikurikirana, ingwara zirasohoka hanze. Naho usanga ikibazo kiri mu ibohero kiba n'ikibazo kiri hanze. Icyo rero nicyo nashaka vraiment nkibure abatwara batwumviriza byoshokeje bakatwumva, nibibaze bati abanyororo nibanyagupfa ntaco bamaze cyangwe naho bokononekana amagara yabo ntaco bitwaye ekana gato, kuko n'abarundi n'abanyagihugu ibibazo by'amagara igihugu gifise bizova no muri iryo bohero. Reka ngarukiriza ngaho. Ego reka kumbure ikibazo nagira nce ndakubaza cakamotera uciye unagirako, reka nsabe na Germain Rukukirero nawe atera kamo mu gusozera kino kiganiro. Mu gusozera kino kiganiro nagira amagarire abategetsi b'u Burundi n'abasanzwe barongoye amabohero directement kubahiriza amategeko asanzwe ahari, uburenganzira bw'abapfungwa babwubahirize. Ibohero ryakutse ryitwa igikoresho cyo guhohotera aba n'abandi, ari abatavuga rumwe na leta canke abo mu mirimo ya misi yose barangura kumbure ivyo abategetsi badashima, na cane cane ivyerekeye agateka akazina muntu, gushira habona ibitagenda neza, abamenyesha amakuru n'abandi. Nagira ngo ndabasabe yuko
bohero subirana akaranga karyo rikareka kwitwa ikibanza cyo guhohotera aba n'abandi. Hanyuma amategeko asanzwe agenga amabohero bayubahirize. Abagwayi b'abafungwa bubahirize uburenganzira bwabo, babareke bashobore kwivuza. Hanyuma hari icyagaragaye cyane yuko mu mabohero na cyane cyane abaharanira agateka kazina muntu n'aba journaliste eka n'abatavuga rumwe na leta bari mu migambi yindi itavuga rumwe na leta, basanga bariko barahohoterwa mu byerekeye ibyo kuvuzwa n'ibindi n'ayandi n'ubundi burenganzira bari basanganywe. Nagira ngo ndabasabe bamenye yuko abo bose ari abantu, ari abana b'igihugu bakeneye gukorera igihugu kigatera imbere, kuko kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere umwe wese arabigiramo uruhara. Igihugu ni ca bose, ni c'abarundi bose, yaba iyo ava cyangwa icari ni umurundi. Rero ni ukumwubahiriza, bakubahiriza uburenganzira bwiwe bakareka kumurenganya, maze kugira ngo bose baterere mu iterambere ry'igihugu. Ego Rukuki, reka rero nce ngira ko ndanagushimira wakoze ku kanya waduhaye kugira ngo ushikirize ivyiyumviro byawe wakoze. Ego mwakoze kuntumira, nanje ndabashimiye. Ego Olivier Ndayishimiye, reka nawe ukengurukire ku kanya wahaye ijwi ry'ugwaruka mu ntumbero yo kubaka Afrika twifuza. urakoze Karangwa, kandi je namashimiye untumiye. Sinogenda ntahaye impanuro no nkundiye impanuro abavuzi n'abaganga dusanga uyu mwuga bari wacu mu Burundi bakorera mu mabohero. Nibibuke yuko abo bavura ari abarundi nkabo, hanyuma bagerageza babahe amaswa, babavure cyo kimwe nyene bavura hanze, cyo bita equivalence de soins, kuvuga bagerageze babafate nk'abandi bantu bose bari hanze. Hanyuma kandi bagerageze bakora uwo mwuga bafite ubwigenge, bagerageze kuburondana naho bigoye mu Burundi. Ndabizi narakoze, ndabizi ngene bimeze. Ubwigenge no kuvuga gushobora guhagararira umugwayi, guhagararira igikorwa uri kurakora, kanka yuko bagutegeka gukora ivyo utemera mu mutima n'ivyo utemera mu bumenyi ubufise. Ego bakagira ubwigenge, bakagerageza naho nzi ko bigoye. Ego nico nibaza umwuga wabo uvuga. Ego gira amahoro. Ego honorable Banshijari, sinzi nimba nawe unyumva ngo ndagushimire kuba watwitavye. Ego murakoze cyane. Naje mu gusozera novuga nti nukuri noha impanuro abafite amabanga yose mu gihugu ko bafata amabanga bajejwe bakurikiza amategeko, kubera tufatiye akaroro kuri ibi by'abanyororo byonyene, nta n'umwe ahebura umunyororo akiri ku isi. Turafite abantu benshi bagiye bapfungwa n'ubu bagifunzwe, bashize abantu mu munyororo. Uno munsi uyu yarayabujije umuntu kuja kwivuza i Bubanza, yarapfunzwe no muri documentation. Uwe yasubiriye i Bubanza arapfunzwe, n'abandi benshi bategetsi bo hejuru babunyone n'abandi. Abantu bokoresha amategeko ntawe bavuze ngo bagirire impuhwe, mugabo bakoresha amategeko byasure kurenganya umuntu ku kibi gusa, kuko nabo nico kiba kibarindiriye. Uno munsi abashikiriza amanza baruzuye iminyororo, ariko abakiri ku kivi ntabyo babona. Abacamanza nico kimwe. Abo bantu rero basajejwe amabanga bo kwishiramwe umutima w'ubuntu, bakamenya ko aho bari ejo bazo bahari abandi, aho bashitse abandi nabo ko ariho bazoba bari, ko turabibona ibimenyetso ni byinshi. Nkabansuje gukenguruka ku kiganiro mwaduhaye, ndakenguruke nabo twasangiye ikiganiro, kandi ngasaba imbabazi ko ntashoboye gukurikirana neza kuko nagenda ataragurika kumva zitamvuyeko. Hanyuma nkaba ndabemereye ko mu kino kiganiro nimwantumira nzobitaba. Murakoze.
Ego namwe murakoze radio kisasano ijwi ry'ugwaruka iki n'ikiganiro leta zunze ubumwe za Afrika twifuza camagihimiriza canke kigakira abanyafrika kugira ngo baje hamwe ariko na cane biciye mu gutorera ibibazo inyishu ziba zihanze ibihugu n'amareta ya Afrika. Jewe nariko ndakibashikiriza nitwa Jo Philibert Karangwa nkaba nariko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma mu nkundire tuzosubira kuganiro na Gahindukiro. Abagabo kuri bamwe twatarime tusangiye akasi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese bakavamahanga ngo baze baduciye n'imiwe bace badushinga mw'imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamwo no guterana